Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika bari irya nino ku mugabane w'abanyaburaya, mudukurikirana muherereye ku mugabane wa Aziya bari ngaha ku mugabane wa Afurika mu bihugu nka Kenya, Zambia, Uganda, Afrique du Sud, Mozambique, Malawi, Nigeria, muri ngaha mu bihugu vy'ibibanyi, mu buseruko muri Tanzania, uburaruko mu Rwanda, uburengero muri Congo, mudukurikirana muherereye ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko, amakuru ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, reka tuyatangurire mu gisata c'umutekano. Ubuhanuzi burabandanya gusohoka, iryavuze ririko rirashika, iryavuzwe ririko riraboneka nk'uko canke ririko rirataha. Agathon vyarahanuwe ko ubutegetsi bwa CNDD FDD bumurondera kugira ngo bumwice. Ni benshi bahanuwe ko bagiye kwicwa, amaraso agiye kumeneka ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ivyabona vyose, ibimenyetso biriko biribonekeza. Ni bande bandi bahanuwe ko bagomba kwicwa? Agathon bamuhanuriye ko agomba kwinyegeza. Ese ivyo ubuhanuzi bwavuze vyoba ari vyo? Bari bamubwiye agende abe acecetse, anumye, ahoze, arabe ikigiye gukurikira. None ni gute bariko baramuhiga? Ngo kuba yasimbutse urupfu ntago bivuze ko abateguye kumugandagura bagiye guheba uwo mugambi wo kumugandagura. Agathon ariko araronderwa. Ni bande bamurondera? Boba ari CNDD FDD? Ese niba ari muri CNDD FDD, abo badede bakuriye uwo mugambi ni bande? Vyose muri iyi nkuru muraza kuvyumviriza. Igisaratoga kiriko kirakoreshwa n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Yoba iyo mvugo canke iyo ari politike nyabaki? Yoba yitegura gute? Yoba ayikora gute canke ayishira mu ngiro gute? Ninde ngo yoba yarishe umunywanyi wa CNL Matata afashijwe abikoresheje Gerard Ndayisenga? Varisito Ndayishimiye yoba ari imbere cane muri uwo mugambi w'igisaratoga n'aba CNDD FDD bagenzi biwe? Boba babigira gute? Babikora bate? Nayo se Colonel Reveriyano Ndikuriyo yagumye gutwara umugambwe CNDD FDD, nibiki vyoba vyinyegeje inyuma kugira ngo abandanye atwara umugambwe kandi ikiringo kiwe caraheze? Ni kuki mu mugambwe CNDD FDD hataba amatora ngo bitoze? Nayo kandi turababwira imvo abasoda, abagenerali, abakoroneli baratorotse igihugu barahunga. Abamajoro boba bariko barahunga iki? Hari amakuru avuga ko igihugu c'u Burundi naco kigiye kuba umuyonga nk'uko biriko biragenda bitangazwa. Bahejeje kuronka amakuru y'ibigiye kuba, ivyinyegeje inyuma y'iyo migambi yose, kandi biboneka ko kukinga ivyo bigiye gushikira kino gihugu cacu Burundi. Abo basoda bo bararonse amakuru, bariko baratoroka bagahunga. Abantu bize bafise indero, bafise amashure menshi, bariko baraja hanze bagiye bagahita basabayo ubwenegihugu, ntibagaruke ngaha mu gihugu c'u Burundi, bagaherayo. Abandi bakaba impunzi mu bihugu bigiye bitandukanye. Amakuru agiye gushikira kino gihugu c'u Burundi vyoba bigiye kugenda gute? Ikibuga cy'indege kirahejejwe gukupirwa canke umuyaga nkuba ugacibwa inshuro zigera kuri zitatu.
ni bande boba binyegeje inyuma? Ese amakuru yose ariko aragenda avugwa vyoba ari ukuri? Ntuze rero utangwe muri aya makuru yose twabatunganirije, niyo tugiye kubabwira ko ido nido inkuru imwe imwe ukwayo. Ni mukanya isase nsubire ndabaramutse ndabahe n'ikaze. Reka nsubire ndabaramutse ndabahe n'ikaze, ariko tubibutsa ko ushobora gufyonda subscribe canke ugakora na share na sabone niba ukoresha ururimi rw'icongereza, hama kugira ngo uze uraronka amakuru, ibiganiro tubandanya kugenda tubatohoreza. Amakuru rero agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, reka tuyatangurire mu gisata c'umutekano nk'uko twaciye tubivuga. Agathon Rwasa yasimvye urupfu, ariko uwarusimvye wa mbere ni umushoferi wa Rwasa. Uko yasimvye urupfu rero nuko yakorewe uruhigi, yarahizwe n'abapolisi bagira 8, naho bamwe batanze amakuru bakayatanga nabi bavuga ko ari abapolisi 2 n'abandi 2 bambaye impuzu za gisivile, ariko muri nyamodoka yabakoreye uruhigi haribonekeje mwo abapolisi 8 bose bafise inkoho. Agathon Rwasa yoba yaragiye gucakirwa akicwa akagandagurwa. Baramuhanuriye ko Agathon Rwasa bazomurondera, azoronderwa n'ubutegetsi bwa CNDD FDD kugira ngo bamugandagure. Kumugandagura benshi babona ko rero bishobora gukwega akarambaraye ngaha mu gihugu c'Uburundi, ari vyo bituma Agathon Rwasa muri kino gihe biboneka ko amakuru yayahawe, kandi ko nawe atanguye kubona intahe zerekana ko ubuhanuzi bwagiye burahanurwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi bwari bufise vyinshi, kandi ko ivyo bagiye bamubwira ko vyoba ari ukuri nyine nk'uko amakuru abandanya kugenda abishikiriza. Nta bandi rero bariko barahiga Agathon Rwasa, ni umugambwe uri ku butegetsi. Aba CNDD FDD barafise ubwoba, batekewe n'icoba c'uko bashobora gutakaza ubutegetsi. Mu gutakaza ubutegetsi kandi kabona ko umwopoza bafise akomeye cane yobatwara ubwo butegetsi, atawundi ari Agathon Rwasa. Bakoze ivyo bakora vyose, bakora ibishoboka vyose kugira ngo Agathon Rwasa bamukumire muri politike, mu butegetsi bw'igihugu c'Uburundi, ariko vyaranse. Uyundi muntu rero babona ko yoba vyinyegeje inyuma atawundi ni Varisito Ndayishimiye na Colonel Reveriyano Ndikuriyo, kugira ngo berekane ko ivyo bamubwiye bizosohora. Agathon Rwasa rero nawe yarahawe imburi n'Imana, ndiho yo mwijuru niyo yaciye igenda imuburira, kandi niyo ikimurinze. Mukama niwe akimuzigamye, bituma abo bose bamurondera batazoshobora kumushikako. Hari vyinshi Imana yavuze kuri Agathon Rwasa, ariko ngo nagenda atuze, anume ahore ivya politike abareke babandanye bavyigaraguramo, nawe igihe ciwe nicogera azozamuka, azoduga nk'uko biriko biragenda bishikirizwa. Uyundi yahanuriwe kwicwa ni General Alain Guillaume Bunyoni, nawe yarabwiwe kenshi ko azogandagurwa, ariko aho Bunyoni aboheye mw'ibohero rya Gitega, nawe yatanguye kubona ko umwanya ku mwanya bashobora kumugandagura canke se bakamuteza ingwara, bakamuroga bakamuha isumu agapfira mw'ibohero. Ni nyuma yaho bibonetse uyu General Alain Guillaume Bunyoni arwara akaremba kugira ngo ajanwe kuvuzwa, bikaba ngombwa ko
abandi banyororo basemerera bakavuza induru, amakuru agashika hanze, ibimenyeshamakuru navyo bigasemerera bikavuga amakuru mwene nk'ayo kugira ngo ubutegetsi bwa CNDD-FDD abashaka kugandagura Alain Guillaume Bunyoni bahagarike uwo mugambi wo kumugandagura. Abiwe nabo bari basemereye ariko ntibumvirizwa nk'uko amakuru ariko aragenda bishikiriza, ariko vyashitse mu menyeshamakuru naho Alain Guillaume Bunyoni akigwaye ariko yarabashije kuronka ukungene ashobora kwivuza. Haragomba gukurikiranwa hakamenyetswa niba avugwa mu buryo bwa nyabwo badashaka kumwicira mw'ibohero nk'uko amakuru abandanya kugenda bishikiriza, kuko biraboneka ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD abatwaye muri kino gihe abansi babo ni Agathon, uyundi ni General Alain Guillaume Bunyoni, niwe ashobora kubakura muri ubwo butegetsi bwabo bafashe, bafise ubwoba batekewe n'ico bagikomakomeye cane ko bashobora kubutakaza umwanya ku mwanya. Nayo rero tuvuye ngaho kwa Bunyoni na Agathon bagomba kugandagurwa bakaba barasemvye urupfu muri iyi ndwi iheze, reka indwi nyine turiko turaheza, reka tubabwire kandi ibijanye n'igisaratoga Ndayishimiye ariko arakoresha. Ndayishimiye yumvikana kenshi avuga ko avuga mu mvugo yo kwiyeza ku vyaha amabi aba yagiye akorerwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi bikaboneka ko Evariste Ndayishimiye yoba yabafisemwo uruhara. Barafashe Gerard Ndayisenga ubwo bari bafashe canke bahagaritse umunywanyi wa CNL Nyankamugayo Matata, baramujana baramuboha. Mu kumuboha barasize bagomba kumugandagura, ariko mu kumugandagura barabikora bifashishije Gerard Ndayisenga, umukozi w'iperereza aba ari we barindisha aho Matata yarapfungiwe. Matata yarapfuye aborejwe igufwa bigizwe na Gerard Ndayisenga aramugandagura, ariko kuri ubu ngubu Gerard Ndayisenga aridegemvya, yararekuwe bigizwe na Varisito Ndayishimiye, bivanye nuko Varisito Ndayishimiye ari umugenzi, umubanyi wa Gerard Ndayisenga, basangira amavyeri, basangira amayoga, ibintu nk'ivyo basangira vyose, ari nayo mvo yaciye amurekura, aho yavuze ko bamufata bakamujana mu mpimba kwari ukugira mugabo yerekane ko nawe yashavujwe n'abishe Matata, nyamara niwe yari yatunganyije ukungene bagomba kugandagura Matata, hama caja kwifatisha kwitama ry'ababuze uwabo bariko barakorora amosozi, bariko bararira, nawe akabereka ko ari umwe. Kurya intambwe kurira umwana nayo ikarakara igashavura ikarira ay'imfyisi, kandi biboneka ko ariyo yaguhemukiye. Na Varisito Ndayishimiye rero yarategetse ko Gerard Ndayisenga bamujana kuryama mu birya bitaro vyo mu Kamenge vy'umuhisi General Adolphe Nshimirimana yasize yubatse. Ivyo niho bamujanye kuryama, umugore wiwe yaramusangayo ngaho mu bitaro, bakanararayo bakibera mu bitaro, abana biwe baramusangayo muri ivyo bitaro bakabaha ivyumba, abaryango biwe n'inshuti ziwe n'abagenzi biwe baramusangayo, akaba ariyo baja kunywera amavyeri. Uyu Gerard Ndayisenga yaraduga yaramanuka akaja Gitega kwa Ndayishimiye, bakaja gusangira amayoga, agasubira agataha muri ivyo bitaro, vyose bigizwe na Ndayishimiye. Ndayishimiye abonye ko birambiranye yarahavuye atanga itegeko, Gerard Ndayisenga baramurekura aridegemvya, kandi yaravuze ko ngo hari akagwi ngo k'abantu bica abantu gatari ubutegetsi. Ivyo mugabo kwari ukwiyeza imbere y'abadiaspora. Mw'ijambo yashikirije yaravuze ko hari mwabo bo mu mutekano, ngako karamutorotse aragashira hanze.
arerekana ko harimwo abo mu mutekano bagandagura abantu. Birazwi neza n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD bukoresha abo bo mu mutekano mu kugandagura abantu, mu kunyuruza, mu kwica, bakabugwa irengero, bagahagarikwa batagira ivyaha, ntibajanwe no mu butungane, n'ubutungane ntibukore. Ivyo vyose vyarahejeje gutahurwa mugabo. Vyose rero ngo bamwe bakavuga ko arico gisaratoga ubutegetsi bwa CNDD-FDD bukoresha mu kwigira abeza imbere y'ababuzwe, mu kwiyeza, kwerekana ko atari bo babigizemwo uruhara, kandi mugabo ari bo ntambwe za mbere ngaha mu gihugu c'Uburundi. Amakuru yacu rero tugiye kuba turayahagarikiye ngaha. Niba ukoresha ururimi rw'icongereza wafyonda sabone canke ugafyonda subscribe. Niba ukoresha ururimi rw'icongereza urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwese mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane, ndabikebanuye, naho ubutaha.